Kiriku Kiriku je sindamuharura mu bastare reka oya urya no mu comedy yo karonka yo anatomboye nibaza yuko mu kujayo muri rirya higanwa nta numwe yakoresheje ubwenge oya bose bakoresheje ubujuju kubera ko je nk'irya y'amafise n'ububa mfise ububasha irya no mbwati Kirikwe ya ndirimbo ni muyifute bayifute bayikure ko ku rubuga abantu bareke kuyumviriza ubu kubera irya ndirimbo ntikwiye kuvuga ubu aha nihe nk'ubu wovuga ngo uri kuvuga ibiki aha nihe nyene none wovuga ngo uri he tobu turi mu ntambara yo kugira ngo tugwane n'iterambere ry'igihugu kugira ngo tugere ku 2060 igihugu cyamaze gutera imbere yego none umaze kuvubwira abanyagihugu ngo aha nihe ngo bashitse aha numva ko bo twamaze kuja kontra indirimbo ntikwiye kumvirizwa ubu irya ndirimbo yarakwiye kuyisohora 2060 pana ubu irya ndirimbo novuga yuko ari abantu bataye umutwe n'abantu bataye umutwe nibo bayumviriza bakumvira baryoheye kandi abantu bayumviriza banze unyumvirize abantu bayumviriza bakumvira bafashije yego Bface cyambere na mbere vraiment Bface ibintu vyiwe byaramuvangatiranye mu bwonko uri gukora ibintu biri contre nibyo uvuga indirimbo umufana simbi mugabo uburyo uri kurayitwara kwitwara nabi uti kubera iki buryo wumvirije indirimbo ibintu ntuze yaririmbyemo ugamuje mu stamina yagiye contrast yaguye hashese bijya bintu ntabwo bijanye n'ijya ndirimbo ifizo yaramomoye ujya n'umumesha umuntu bahenze ngo akina comedy niroriro yes abakunzi ba Senga Media TV muraho murameze neza so kuba bitameze neza mukomeze mwihangane Imana iri kumwe namwe nta narimwe Imana izonanirwa no gukemura ibibazo byanyu jewe nitwa Aloys the Sniper Anita Ntwari nitwa Aloys MC the Sniper so guys no musi rero nundi umunsi udasanzwe nandi mahigwe kandi nongeye kubagarukanira wa mutipe wanyu numusesangutsi umupresident w'abafana in the town yitwa Zuka Pascal reka namwakire ku bwami bwa Senga Media TV hama mukurikirana ikiganiro bwira mugenzi wabwire mugenzi wiwe yuko hagire hashe kuri Senga Media TV tugiye dusisangure babastari banyu bose tuvuga ibyabo byose bigire bije ahabona so Zuka yes sir vipi kaka wana shwari sana welcome again in the Senga Media TV man thanks so much my bro bimeze gute bro ana sheshe kabisa meze neza abana makuru y'imisi mari wari wabuze uko meza ni meza abafana hari bimeze gute abafana ntubizi ko tuguma twirorerera amamatch turaba utwo bigira muri entertainment okay mushira mu ry'abafana bipanze gute mubona ibintu vyifashe gute twe duhagaze neza kiretse gusa utunenge tuguma tubona hirya no hino abastare muko bakomeza mwebwe abastare mukomeza kutwereka utwo tunenge nyene utwo tunenge nitwe tuyabira match kirabera muri Super Bat muri Super Bat baramaranye kubera akaduka muri Super Bat je sinzi ko haje harimo umustare umustare arimo ariko Kiriko akire Kiriko Kiriku je sindamuharura mu bastare reka oya urya no mu comedy kiranze ko muharura nko mu superstar oya no mu comedy n'umustare mugabo je sindamubona nk'umuririmbyi ndabona nk'umukomedie bro uvuze ko kiri kumubona nk'umukomedie ninde muririmbyi ngaha ayibona nk'umuririmbyi mu gihugu cacu mu gihe tubona ko kiri kumenga ni warenze abarenze ni besha ahubwo gusa reka ukomeze kuri kiri kubera ko kiri kunyene ari ubona ari muri Super Bat umenga nivyo bariko baramushimika ko cyane ari Aruvera na Kiriku bariko barayiganirwa kaduka Pascal Zuka wowe uri president w'abafana ugerageje kuraba kajya kamodoka nawe kagura pe kandi ndibaza nibirasanzwe kajya karazwe be ko ari 27 miliyoni yo kariko ntizishika sinibaza zishika wayaza kamenga kari kuri 27 miliyoni nyamba kaba karakorotse sa umuntu nka Kiriko akiri n'izina afise mu Rwanda rikari ikibintu yakabaye ari mwihiganwa guhiganirwa kaduga nka kajya cyangwa arakarenge aho kajya yo karonka yo batomboye yo karonka yo banatomboye none ntubona bamure babona ko n'inyuma yiwe turetse kuraba uri karavugwa cyane ko hagati y'abariyo bose hariyo nabandi bariko bafise n'indirimbo nabo nyene
bamusumbya kwandika bamusumbya kuririmba kiretse yuko jewe hajya abantu bari muri irya higanwa rya Superbat hariho benshi abastari bose bariyo bagiye yo muri irya higanwa nibaza yuko mu kujya yo muri irya higanwa nta numwe yakoresheje ubwenge oya bose bakoresheje ubujuju kubera ko indirimbo barakwiye gupresenta sizo bapresenta nubona nka Rinoji kugira ngo bibakwe kujanayo irya Seravi iryo ubona ari kiravuga ubu tuvuganye mu kuri niyiriyo kubwo yari kujana iyi babi niyiri kiravugwa cyane Seravi yaramaze kuvako burya umwana amaze gukurikirwa burya hitabwaho mushasha sivyo yego kiri kunawe irya ndirimbo na kiri kuwe ntiyari kujamo muri Superbat nimba ari wari imbere ntiyari kuja imbere kubera irya ndirimbo aha nihe je nkijya y'amafise n'ububa mfise ububasha irya numbwira ati kiri kwe ya ndirimbo ni muyifute bayifute bayikure ko ku rubuga abantu bareke kuyumviriza ubu kubera irya ndirimbo ntikwiye kuvuga ubu aha nihe aha nihe nk'ubu wovuga ngo uri kuvuga ibiki aha nihe nyene none wovuga ngo uri he turi nganye none yari kavuga iki tugerageje kwinjira profondeur uvuga ko kiri kwajya kavuga ibiki hajya geze ni he none ni heza cyane mbo hari umuririmbyi yavuze ati ni kamikazi ati sinigeze mbona umuntu numwe yigeze arondera gushika havuga ngo no kwicara wowe uvuze ngo hani hehe ubugombye kwerekana yuko wamaze gushika aho ushaka gushika none wamaze gushika yamaze kuvuga ngo ntaco yasabye Imana ngo na kimwe ngo itamukoreye twebwe turi mu ntambara yo kugira ngo tugwane n'iterambere ry'igihugu kugira ngo tugere ku 2060 igihugu cyamaze gutera imbere none umaze ubwira abanyagihugu ngo hani hehe ngo bashitse aho numva ko bo twamaze kuja kontra indirimbo ntikwiye kumvirizwa ubu irya ndirimbo yarakwiye kuyisohora 2060 pana ubu irya ndirimbo novuga yuko ari abantu bataye umutwe n'abantu bataye umutwe nibo bayumviriza bakumvira baryoheye kandi abantu bayumviriza banze unyumvirize abantu bayumviriza bakumvira bafashije hariho n'abantu basenga bigira ngo irikira bafashe mu rushengero mbaye hakoze wumva ngo oya irya ndirimbo ni abantu bataye umutwe umuntu atari mu iterambere atari kararondera ibintu atazi yari karaja kubera ko nta muntu umwe arashika hashaka rero kandi iririmbwa n'abantu b'ubuzuyazi babandi Bibiliya ivuga bakazuyazi badashushe kandi ntibabire ni gute wowe uri gusenguka uri umusenzi ukavuga ngo ahanihe ni ukuvuga ngo Pascal Zuka mwebwe mwishira hamwe ry'abafana indirimbo ahanihe ntimuyemeye ntabwo ari hit amapare cenda irya ndirimbo ntayo no kumviriza ubu oya ntiyari kwiye gusohoka ubu yari gusohoka 2060 niko mvuga kiriko akirifuta indirimbo zo irekure arayikura ko ayifutane mu abantu irya ndirimbo y'abantu bataye umutwe batariko baragenda mu nzira y'iterambere ane uzubona n'umuyaya ari mu gikoni turema aracari karapambana ngo ahanihe Pascal Zuka ino higanwa ya Superbat harimo abantu batari bake wovuze ngo indirimbo ya Kiriko Akiri ntago yagakwiye kubiri muri hegano wowe ugerageje kuraba bano bantu harimo abitwa ba Ruvera harimo ba Adric Hakimu ugerageje kuraba wino modoka ariko yihande ninde ubona akwiye kuza imbere bajya bose nukuvuga ko no basubiza inyuma ahubwo bagasura gusesangura bakaraba indirimbo bozana izarizo kubera ko indirimbo ba presence bose ni indirimbo zitari zikwiye kuba muri irya higanwa Rivera we nta nubwo yo nabamwe mu bantu bo higanwa Rivera ske yambara kimono man none yambara kimono none indirimbo iri hit afise ni yahe indirimbo afise iri hit ni yahe afise nyinshi ni yahe iri hit ubunyene aheruka gusohora rya kurutari oya cyo gusohora indirimbo gusa ntiyamenyekanye none itamenyekanye umbi none yari kwiye kubamwe ni benshi basohoye turafise n'abandagroundi benshi banakubise basufise n'indirimbo kwanza zinaryoshe mugabo batabashije kuba muhaje ugerageje kuraba rero rino higanwa rya Superbat kuri wewe rifise motivation iyahe ku baririmbyi bacu ngaha mu Burundi banzo mbwire kwanza wewe nka Rivera wewe uramwemera yego nk'umuririmbyi cyanye umuririmbyi Rivera ndamwemera nk'umuririmbyi ndamwemera nk'umukinyi wa film sawa ico ngomba kumenya muri ntuzi yabamuharura nk'umurimba gospel no arimba gospel canke arimba sekira arimba gospel burya je nk'abakinyi ba filime none baharura nk'abantu bakora sekira canke bakora gospel ariko muri Superbat ntago bavuze ngo dukiniye abaririmbyi ba sekira
oya bakeneye abaririmbyi muri rusange indirimbo zihiga none kugira nimba bari imbere kiri kuna ntuze na Rivera bisonze iki baratoye abanyagihugu hatoye abataye umutwe je sinumva yuko babandi nyene bumviza ngo ahanihe urumva hama urabuze ibya motivation ngo kubaririmbyi bijya birongereza bituma umuririmbyi wundi ari nyuma afise tara yo kugira ngo nawe yifuza nawe yuko yogira iki yotera imbere biciye mu mpano yiwe bimuha courage urumva bimuha courage nawe kugira ngo kuba babona yuko bwa bundi mu muziki hari y'ubuzima sivyo ndavyo vraiment Superbad iki kintu yakoze ni nk'ico twahoze tubona muri Primusike bijya bintu biratuma haba muvema mu matara ari mu bajene ritarakashe bituma zivuka kandi zigakariha. Okay. Zuka tuvugiye bya Superbad ufise umuntu uhora uvugira cyane umengo urakunda cyane yitwa B-Face on the floor kama kawa kama dawo kubisa indirimbo yitwa Remix igira gatatu indirimbo Remix igira gatatu yitwa Umufana mari minota 21 Zuka warayumvirije warayibonye B-Face no munsi ari he murabafana biwe uri president w'abafana ni urungwe shiramo ry'abafana mu gihugu cy'u Burundi B-Face cyambere na mbere vraiment B-Face ibintu vyiwe byaramuvangatiranye mu bwonko cyo ntuvuga yuko byamucanze B-Face kabisa kandi sori kuba mvuze ibi so kuvuga ngo ntuciye ubwenge urabuciye ariko gusa uri kurirengagiza ibintu byinshi kandi byari byingira kamaro byo tuma wogera kure uri gukora ibintu biri contre nibyo uvuga indirimbo umufana simbi mugabo uburyo uri kurayitwara kwitwara nabi uti kubera iki yazanye remix ya mbere yazanye ya mbere hanyuma ikimbabaza nuko yabwiye ngo abantu ngo abafana ngo umuntu yumva ngo ari proud no gukora irya ngoma akore nawe atanga challenge ngo bayikore ngo uzoyikora abivugira ku radio n'ama TV yego bose barabibona ese abanyamakuru mwarabona najera bimbwiye aravuga ati uwo ingoma yiwe izokundwa cyane cyangwa kumva yakoze neza gusumba abandi azomuha featuring challenge aheza ameza ngahe agira kwire nk'amezi 6 amaze kwirimba incuro zinga hirya ndirimbo gatatu B-Face ari namuye ngahagiye gutora stamina muri Tanzania mushize muri remix ya kabiri remix ya mbere kamvuge remix ya mbere ko yani yakurikiye iyiwe wenyene yego buryo wumvirije indirimbo ntuze ibintu ntuze yaririmbyemwo ugamuje stamina yagiye contrast yaguye hashes bijya bintu ntabwo bijanye n'ijya ndirimbo icya kabiri naco B-Face avuga ko ariko ngo yubaha umufana ni gute none yoba yaratanze iyo challenge mugabo akayizibirira amaso gushikisa ntabarerekana ico yiyemeje turarindiriye mwebwe amanyisha makuru amaradio mwese mwarayibonye gushikisa nta numwe aravuga n'ikintu na kimwe kubijanye n'ico kintu aka kantu ndashaka B-Face ndazaraza kubona ikiganiro niya ikiganiro B-Face on the floor abantu wemereye featuring barakoze ama challenge ese kutatubwiye wa mbere n'indi wa kabiri n'inde byahereye hehe niyo byahereye nivyo dushaka kandi nta ubura naho boba bose bakoze nabi hariho uwabaye wa mbere muri bo basi yabasumbije kuko abantu naho baba banyuma nta bantu baba banyuma ari bose hariho umwe yakoze neza gusumba abandi sawa Zuka ino ndirimbo umufana remix igira kabiri irimo abaririmbyi benshi cyane bagiye batandukanye Zuka ninde muririmbyi yaje hajya akaririmbo kumva ati uno muntu yabakubise hasi uge mukobwa yatanguye man uga ni mubi yitwa Gradis uga imba byo kumena ni misaya bigara mutaya na bimwe na fire na bimwe na uga ni mubi mbo Gradis yarakubise hasi bose uga diploma aranyica kabisa aranyica mugabo yego me uga yarabishe gusa yabandi batabatanze witwa Big Fizzo yaratabatanze Big Fizzo yaramomoye ujya numesha umuntu bahenze ngo akina comedy ni Lolilo Lolilo bamuhenze no kuri kwiba nta ndirimbo ya hip hop none yakuja muri hip hop mu bisanzwe Lolilo ntajwi rya hip hop afise ujya no Marine Beast rero sinumva ingene yagiye kuja muri hip hop ijwi giwe naho yashaka aryikanira gute ntabwo byo fari bahijya iryo muraperi hama B-Face yaradekonye kubona atashizemo Fabio vuratubesha twe tumenyereye bavuga ngo hari amantu uze ngo hariyo ngo ama ngo na mantu uze ngo na fair play bakora muri ntuze muri game ngo bikindi neza B-Face na ntuze na Fabio
hariho beef ikomeye cyane beef yo kwicana mbere beef mbere ibabaje ku buryo bona haba banaterana ibipfusi mwibarabara kabisa tabujinga kuko sinumva ingene hoshobora gukorwa challenge nk'irya hoshobora kubaho collab y'abastare benshi bakomeye cyane muri hip hop mu Burundi muga Fabirove ntabemo bisigu Zuka ndashaka kumenya mu rapere bakomeye mu Burundi Fabirove the Cashman boy wewe mushiko ugaza ubwa mbere arasumana ubwa mbere kubera aramusumba aramusumba sure yes uti kubera iki nukuvuga yuko iyo urinze ubona umuntu w'umuraperi agiye stage ata indi style aririmba akaja stage kabisa agaterura public ukabona kabisa baremeye uwo muntu aba ari umunyakazi aririmba rap yonyene hip hop yonyene n'umunyakazi n'umunyakazi kabisa okay gusa rero nukuvuga yuko Bface beef bafitaniye ntikwiye kuba ari beef ikwiye kwamaho ikwiye kuguma umenga ni ibintu byo kurabana ibitsure bya bindi byo guhana byo kubona umenga nasuma mwo yihana twe twabatuzi ngo ni nka kumwe bafizo bahora babikora na banko crazy bagakora ibintu by'ama challenge kugira ngo baryohera abafana babe barasamara babibaza ngo hari ama beef hari ico bapfa oro kugira ngo gusa bagira iki bashushe game ishuhe muga bajya bajama hari ikintu kibi c'indani cuka kibi kandi camaho okay wowe uri president w'abafana mu gihugu cy'u Burundi mufishira hamwe muhurira hamwe muri abafana benshi nkiyo mugiye nko mu nama cyangwa mukaganira mugahurana mukaganira muba mubona bikwiye yuko Bface na n'uwitwa Fabirove the Cashman boy bobana nabi canke mwebwe muramutse muvuze ati twe turagiye kwa Bface muhiri wiwe mwo muhanura iki Bface kintu twomuhanura mu bisanzwe Bface n'umuntu acreate kandi cyane aracreate ariko misi yazimye Bface yazimye Bface ihamye umufana nayo iyi ndirimbo umufana nayo ariko arakora ahubwo cyo dupfa nuko kubesha ariko arabesha abantu nziya kuko je ngo maramubwire Bface urabona mu bisanzwe ukaramuka utatoye umuntu numwe mu bantu bakoze challenge wiyemeje ku maradi buryo umuntu akirika inyuma abeshewe mugico ico yibesheye ntagikira ibi bintu nibiko biraturyohera uzoba ufashe abajene barenga muri yaridi bahari ubu n'abazovuka bari biteze kuzobeshwaho na tara bacika intege kubera wewe kubera ko bamaze kubona umustare nkabo maze kwambuka ibihugu utanze challenge ngo uzokora ibintu niba ukiyemeza ibintu hanyuma ntubikore Jene baza kwico kintu atanu umuntu umwe ucakira neza no hanyuma uzotanga challenge cyangwa undi mustara atuma ku bindi bintu babica amazi niko rero umuziki ugenda upfa turi mu ntambara yo guteza umuziki imbere yo kuzamura umuziki ndundi ugere kure rero mu gihe tuko turawukora gutyo tugishamo ububeshi tugira biki nibiki wapi sindavyemera ko ari ububeshi kiretse wenyene ubibeshuje ja kuri tere hama utwereke ico wiyemeje abarinzi barakoze baragambutse baragiye mu studio barasesa imitahe yabo okay Zuka kibazo canje cyagira gikurikire kivuga ngo Bface on the floor asohoye remix ya mbere asora ni ya kabiri ndakubwira ati Bface on the floor bugaye ashobora kwa yazimye urambwira ati wapi ntiyazimye ariko Zuka wowe uri president w'abafana ni gute ushobora kuza gusobanurira abandi bafana bagenzi bawe urongo yukuriye ukongera umustari nka Bface ashobora gufata indirimbo yitwa umufana akikorera remix ya mbere na remix ya kabiri ntago bwo bari ubukene ntimwibaza ko bwo bari ubukene bw'imistari nta muririmbyi ashobora gukena imistari man oya kuvuga hajya ni création no kuvuga yuko nko urabona ni remix ayikoze kabiri yakoze ubwa mbere yiwe amakora remix ya mbere ni ya kabiri uriko urabiraba uko yagiye ayikora iya kabiri yabayemo abastare bamwe bo hakujya y'amazi y'ibintu nk'ivyo avanga aha mu Burundi nabo babone ko yatoye aravuga bati niko karyo ndose ko kuririmbana n'abafana nabo nakuze mfana ntaraba umuririmbyi uwo ni Bface yego je nibaza kwica ari ikintu kimwongerereza kwanza ntuze ya kubandanya a trending kubera ko urumva ko ni ikintu kiba ari gishasha kandi muri bajya bastari bose gwera ko ba Big Fizzo ba Roriro bose barashimye kubona azanye ico ciyumviye ni byiza cyane kiya ni byiza kuko kizana
akanenge nakubwiye aho kari ariko no munsi Bface on the floor tuko turabona ntago ari wa Bface tuzo muri 2022 2023 2024 2020 hariya ayi aratandukanye nawe utandukanye gute ugerageje kuraba Bface on the floor wo mu myaka 3 iheze ntago ari Bface on the floor tuko turabona no munsi amara amezi 5 adakoze indirimbo shasha mani urabona ikintu kimwe umenya mu muziki muri industry umuririmbi uzobona asohora cyane kenshi ukabona agoma yungikanya abakenye abari umukene nuvuga ngo nukuvuga rero yabaye umutunzi nta hajya amafaranga ari karaza amafaranga ari karaboneka amafaranga uko ateraboneka niko buri umwanya uno munsi tuvuga yuko umustare Bface on the floor impamvu ateraso ndirimbo ari amafaranga yamubanye menshi amafaranga hajya ari karaza ubu hajya ushaka ugatembera mu bastare bose bafite amafaranga burya abona baguma batera baririmba cyane wumva umenga ni ntuze bariko bararondera bariko barataratatsa bivuze ngo uyu mutipe wacu bitwa Bizimana Karume Abubakar Satbi arakenye kubera kasoye indirimbo zirenga 3 mu aya mezi angahe nyene Satbi je ndaza kwa Kenya nyene ugarumye nta muntu aronka umwanya wo kuba muri studio afise amafaranga sohora rimwe gusuka ugaca wipowe nabaye Melisane umwumva kangahe asohoye nasohora hiti none Melisane abari kwishanti none ntabari abari kwishanti none numu engineer ije kuvuga ko Melisane ari umubosi ubona kiduma asohora zingahe mu mezi 5 asohora zingahe amezi 5 arahera adasohoye none n'amafaranga menshi Thompson the Voice asohora kanga Thompson the Voice nawe mu boss ari yewe okay sinoke yasohora kanga Pablo TK abantu b'amafaranga bro uzusha kurabe ntuze ya we nk'ubugenda urangure igishweka c'impuzu ugenda ukidandaze mu Ruvumera ugurishe amajana 200 noti zibiri za kwa gasore ubundi uguruza iduka y'impuzu zizimvye ashaka kubiteye ama miliyaridi burya wewe waya mpuzu za desa ni uvugwa cyane ni umenyekana ni ugumuvugwa gose kubera ko uhurumbirwa cyane gusa wa undi waza mpuzu za desa hajayo bake kubera ko haja biyemera amugagurishije imwe abagiye mu isoko ahantu badandaza utudagara twa make haba harabakiriya haba harabakiriya benshi izi zimvye ntibaza haza umwe yiyemera nyene no mu tomate z'ibiponda rero no kuvuga yuko rero umaze kubura umustare ukomeye kugira ngo usohore igikorwa ntuburi wa wundi upfa na studio yemwo cyangwa igikorwa no producer wari we wese haba ku image hose uripanga neza kubera ko ugwego uburiko ntirubari gwagwego gwo gucokoza okay Pascal Zuka umuririmbyi yitwa Kiriku Akili agiye mu Rwanda muri show ya mbere bamuzimiriza ko ibikoresho nkuko barigeze kubigira kuri Bface kuri Double J once again mwebwe nko muri ishyirahamwe ry'abafana mwagiye hamwe muri benshi uri president w'iryo shyirahamwe ry'abafana kubona umusitari nka Kiriku Akili umuntu wanyu agena mu Rwanda bakamuzimiriza ko ibikoresho nyuma kandi nta kakacyasubirayo ico kintu nko muri staff canke muri mu shyirahamwe ry'abafana mucakira gute mu gihe ishusho iya mbo je ndibaza yuko bivanye n'uburyo bavyitwaramo bonyene bakija mu mashow hari yanye sivyo ukuntu amashow baba yatunganije n'ababahamagaye hariya hariho amadega mwamwe batabakwiye gukora cyambere na mbere kuzimiriza kw'ivyuma mbego wagiye wipanze gute hari akarorero kamwe je nkunda kuvuga cyane umuririmbyi Natasha Burundi urya n'umuntu aba yipanze ku karere neza na Big Fizzo na wene abantu ko ari babi nibo bantu mbona baduga stage bipanze neza uti bipanga gute tubwire bipanga gute nukuvuga abantu benshi abastare benshi mu kugenda kuri stage bo bitwaza bodyguard gusa yego ntibazi yuko hakenega uwundi muntu wingira kamaro bodyguard wewe nabwo yoshaka kanabura mugabo bipfiriye kuri DJ ni bara hategerezwa kuba hariho umuntu
ahagararanye n'umu DJ avuga ati rero shira mwiyi we muba mwavuganye uvuga ati genza kuririmba indirimba ni burya hajya rero y'abakiriku hariya mu Rwanda iyo bagenda cyane bafise umuntu ari hafi y'umu DJ uwo mu DJ yonagira n'isoni zo kugira zo kubazimiriza ko ivyuma cyane kubakorera ibintu bitabereye kuri stage kubera ko haba hariho ubuntu ijisho ry'umuntu ari kuri scene ashobora kugira iki kumurabira kubera ko ntushaka guhagarara imbere ngo urabafana ngo ngere urabinyuma ni ibintu bidashoboka haba hariho umuntu wewe wateguye ahagararana n'umu DJ azi indirimbo zawe ngene za gukurikirana akabwira umu DJ ati shira mwiyi aho bre mu muriro uraka neza rero mu gihe bagiye mu Rwanda barahametiriza nimba barabazimirije ko ijyambere ntibizesoye kubaho ni barabe ingene bipanga nta muntu yankwa nabo bose nibwo batomukura ino ngo bishinge Natasha waremera akamurihira nibagiye mu Buganda akarihira umuntu akamvana ino bakagenda bajanye bakata akavuga ati jewe mfise umuntu andabira ibintu inzanye mufira burya haje usebeye kuri scene wawishe cyane kubera umuririmbyi iyo ibintu byawe bikuyangaranye kuri stage ni ibintu byinshi bawishe ubuso n'uburanguye amatunda ugaciyamena mwibarabara bakayahonyanga yes na Pascal Zuka neko wariko urishura cyane ku bibazo byanje ariko mu shirahamwe ry'abafana b'umuziki w'u Burundi murafise ibindi bintu namwe mubona bitameze neza ni nk'akayekano muko murabona mwino misi katagenda neza mu shirahamwe ry'abafana cyangwa muri ino industry muri bano bastare bacu muri bano bastare ingorane ihari barabesha barajangaho bose bakabesha abafana ngo tuko turateza imbere umuziki indundi ngugere kure nabo bwabo badahuza abantu iyo bamaze kufatanya urugendo ari babiri badahuza ntibashika iyo baje yego nibaza wantahuye yego ariko iyo muvuze ngo ntibahuza usibye ko wavuze ngo awitwa B-Face on the floor ntagahuza no witwa Fabulon the Christian Boy abandi bantu baba badahuza ni bande mu kigisata cy'umuziki w'u Burundi ni beshi cyane usofu gusa abastari ntibabika inzigo ukungana hariho umuntu abika inzigo no gutayibika je nkubu nka Satubi ndiko ndamwihweza Satubi ari mu bantu bopambana kugira ngo umuziki utere imbere kuko barigeze kuba bazana akantu bereke bafana nko kumengo hariho kudahuzana kirikungo bariko bapfa guteza imbere umuziki ngwindundi mugabo ntako ako kantu ndiko ndabiraba nta kari kahari kuko turavye Satubi yururutse avuye mu rugendo rwiwe avuye kugira irya tuwa muri Tanzania ashize ku kibuga c'indege yego yashijemo ibintu vya kiriko yavuze ati twebwe turakeneye indirimbo ziri hiti nka humutu canke za kirisesa ngo na ahanihe ibyo akarakavugamo turumva yuko tangorane umuntu atakwemera canke yifuza umustare w'umugarayi yego ntabwo ashobora kugira iki kuvuga indirimbo yundi mushaka ngo acishemo ikindi kintu cy'undi muririmbyi mu kintu ciwe nubwo wabonye haci haza mutuntu two kwa champagne ibiki ibintu nk'ibyo mugabo nta ngorane nimwe bijya n'ibintu ubya nabonye n'umupambanaji champagne n'umusirago ara ni hasra wa mbere ngaha mu gihugu Mr Champagne ukimuvuga mwino misi nyene nimba ntibeshye hari ku munsi wejo yafashe imodoka yiwe aragenda arasuma ibintu ajyana mwirero ry'imfuzi ujya sijya mbere abikoze urabizi ko nubwa hariho n'igihe yigera gukora ibintu nk'ibyo yaho yasezerana avuga yuko ngo amafaranga azovana muri show kwazotanga kamani pourcentage zingahe ku batishoboye yarabikoze yatanze 40 miliyo yego nuvuga Mr Champagne numupambanaji numusema ujyana numumesha nubwo ku Mr byo babidakaze mugabo ebana kandi ikintu cyose burya bivanye na marketing wagikoreye okay Zuka wewe wari kuravuga ku tuntu tutagenda neza abantu bamwe hari akantu bagiye bavuga ngo na kainsolite iki niki nje ndashaka kumenya ino ndirimbo ya B-Face yitwa umufana remix ikurikira bazanyemo umutipe yitwa Strozof mbese niyihe elele cyanke nakayekano wewe wovuga cyanke wafatirako cyanke ubona katari kameze neza kuba barazanye Strozofi cyanke nikiye ciza kirimo kuba barazanye Strozofi Strozofi kweli Strozofi je sindamenya ko umusandireka
wapi show aheruka gukora muri Tribeca iyo show je ntayo nzi ayo wamenye oya cyaro cyo wumva rero bazaharo y'abantu bangana tubwire byari bimeze gute Ugiye umustar yarakwiye kubamo muri bajya abantu bibye bihanganye oya mugabo yibanye na B-Face na choice ziwe yakoze avyo yisunze kugira ngo amushiremwo mugabo nka wewe president w'abafana ntihari kumushiramo Chuge ntawe noshiramo oya hajya ko yakavuga ko agira kubona yashizemo bapimo bajya n'abamesha ko yashizemo bajya bajama abanyene ba Gradisi ba Big Zoe n'abantu ba kera sivyo kubera ko turaraba umuntu n'uburamba afise mu kazi nibwo batigira bikora neza nibaza hajya na Bawden yahawe yari kumushiramo kubera Bawden nawe n'umuntu muri cene wa kera yaragwanye kera ujya mu pete yarigeze kuba wa mbere ngaha mu gihugu yarafise ama video menshi ariko Bawden ntaho yaro yari ngaha nibaza ko atari mu gihugu cyane abankunda kumubona muri iyo minsi mugani baza ko atari ngaha Bawden ari ngaha ugwagwa gwaramugiriye nawe Bawden nahaguruke no nasubira kore nahaguruka asubira kore president w'abafana ni mibwe mwamukoye gufata ingingo ngo ati twebwe turabafana wewe urabuza hari je no muronde sawa uzomuzana ndamuzane gushyira mutuzanira amatuvugane ahubwo nzobereka hari mu musange Oyi nemwe umumeshe makuru mwari muri mu ngwano yo guteza imbere umuziki ndundi yego none muri ko mudufasha ariko ntituri mu ngwano yo gufata abantu bagiye kwinywera urwagwa ngo oya mufata abantu bazamye mukabagarukana nko urabona orege twamugarukana mu buhebu mu gihe nabo bwiwe atareka arashiramo ingufu orego banza kumubaza ingorane yahuye nazo uramuzana munzaniye ndamukuzanire ORG aze hanyuma tumubaze ikibazo afise yishura abafana rega afise abafana bajye abafana biwe bajehe waje kwa Big Fit oya umuntu gufana umuntu wari we wese arafise icyahitamwo ntidufana mbo umumwe wese arafise ijya kunda niko hariho ukunda inyama na wundi wozanira inyama ngo nkura impande hari ukunda amagi hari ukunda amata ariko hari batabijya yego rero turagize ne nkubu unyokora ariko nakubwira ibya Rivera sinakubwiye Rivera ya uriwa cyo turimbo twa Rivera wapi kabisa udirimbo twa Rivera wapi turimo ubuntu bwo buseruse nakine filime ya Rivera komeza uri ukona ukira ama filime by'umuziki heba man ariko Rivera benshi baramwemera bro man nakubwiye abantu batayumba batumutwe bafa kumviriza indirimbo y'intunze kwa ko nkubona ngo nakubwira nko mu muziki ndundi yego umuntu ariko yifokaliza cyane kuri indirimbo z'urukundo ntaba ari umu artiste yuzuye oya ntajyamba afise kuko bwa mbere na mbere mu uri kurimba indirimbo z'urukundo uzonyene atandirimbo zo kubaka imitima y'abantu mu bijanye n'ubuzima canke igihugu wigera uririmba iyo uri kuraja nawe ntaho ubuzi neza indirimbo y'urukundo umunsi yasohoka iri hit ejo hakazi yindi yirenze higa ejo kazi yindi yirenze kandi nawe hakageraho mu ndirimbo zose ziko ahimba z'urukundo ugenda urivuguruza no munsi waririmbye uvuga ngo ndamuhevye umukobwa undi mwanya ngo nyegera undi mwanya muri ibintu urukundo baririmba ni ibintu bitabaho sivyo bugingo rero bitabaho rero raba mukoresha ubwenge muze murarimba ibintu biriho apana kwirema kurema ibintu bitahari kandi bitazonabaho Okay, Zuka uno munsi mufise ishirahamwe ry'abafana waragiye uregeranya abantu abafana hafi abantu bose bakunda umuziki mu gihugu cy'u Burundi muraje hamwe ntibaregerana neza turi mu rugamba ahubwo kugira ngo nyene twugurure ibikomeye cyane zo kugurana koperative tukabahamagara none yego niyo mpamvu nashaka kubaza kino kibazo mu bafana bose muri hamwe ubu maze kuja hamwe ninde mustar amaze kuzavuga ati yebagabo kwa mwaragiye hamwe jirika ndabahe kano kana mwiteze imbere nta mustari no maradushikiye kubera iki ni muri abitura ari numwe araza kumburengira ngo bazuzanye twa bishira officiel nyene tukavuga tuti turuguruye aka office karahana kubwo natwe ushaka kubona hazobaho natwe umufana tukabona ati hari umufana bamuha arahawa gashimwe umufana ko ngaha turafise nk'umufana pambana cyane apambana cyane ntofanegere uramutse oya ni Mr Homeboy uramutse Mr Homeboy ndamutse sawa uzamutumire mu kiganiro zo gushikiriza nawe ibyiwe muri we yumva yuko
bimuremereye. Ego ariko wowe ni uri president w'abafana ni utanga ukavuga ati homeboy igenda ukore cyangwa ukuntu ni wowe uri president wabo. Ariko nawe umesha makuru nawe urafite ego umesha singenda kuronderera amakuru. Oya. Ariko je menya amakuru y'aba Star simenya amakuru y'abafana. None uzura tubaza. Sindamukubwiye none. Niyo mpamvu nakuzanye. Namukubwiye. Homeboy. Ego. Murondere umubaze. Ibitagenda neza azobikubwiye. Aritanga kandi akoresha n'imitahe myinshi bisa Homeboy. Myinshi. Kugira ngo ishirahamwe ry'abafana ikomeze ritera imbere. Kabisa. Mr. Pascal Zuka, kugira ngo dushike ku musozo w'ikiganiro cacu. Ese ni ikihe kintu wumva wobwira abantu ba Star musanzwe mukunda mukaba mugaje ati Jesse mfa nubwo mfana Natasha nubwo mfana Bface nubwo mfana ati reka twese tuje hamwe kugira ngo twubake ikintu kimwe twese nk'abafana. None muri make ni ikihe kintu ni nkiye nterano usaba ba Star muri rusangi canke ni ikihe kintu usaba abarundi bose hamwe muri rusangi nabo basanzwe bakunda umuziki wo Burundi? Abantu bose bakunda umuziki ndundi. Yego. Nuko iki kintu bogerageza kugifata mu mugongo hama umufana nawe akagira agateka ahabwa agacira kwiriye apana yuko nimba habaye show uri umustar ushobora guhura n'umufana ukamubona nk'amase cyangwa ugahagara kuri stage ugatuka umufana canke yaza kukadonuka mu kubita imigere menya hajya kubukubisa umubosi wawe kabisa kandi ukubisa umufana umwe mugabo abababara ku mutima baza kuba barenga ibihumbi kuvuga no mu masite bagenda bavuga nakarishima ujya musitari nakarishima kuko barakuvuga gutyo niko wese zigenda zikuvako. Yego ni hamaca no kuri chaîne yawe naho uri kuraba kabona washizeho igigoma gishasha gacatera yirengana nta sabone nta kuraba ngo ushike ko ni views hama ngo bimeze gute mugabo iki kintu nagira kubwire cyo gwiza abafana kizofasha abastari benshi kubera ko twese nyimba duteranye. Yego hakaba ari abafana Natasha hakaba abafana Bface bafana Fabirove bafana Sat-B bafana Ande twese tukaba dufise urunani turenga tukaja hamwe mu Burundi hari miliyoni zingahe z'abantu 11 yumvire nk'ubu rero hamwe dufate nk'abadakunda umuziki dufate abatama n'abatamakazi ko bari nk'imiliyoni 4 sivyo hasigara miliyoni 7 none izo miliyoni 7 kugwaruka ni wadukubitamwo link kese tugakora sabone tukanakuraba izo miliyoni ukararo zikubise ku munsi umwe aho hantu zoreka azobateye imbere kareka babure tudashizemo bari hanze y'igihugu tudashizemo bari hanze y'igihugu nabaje baza baragufasha none hamwe muhora muvuga ngo indirimbo ngo irakwije miliyoni ngo mu munsi umwe yumvire rero ico kintu kandi ibyo nubwo batabizi nimwe mu bikora ibi bintu nitwe tubikora kandi babifashe mu mugongo urumva twese nimba turi mu magroupe menshi nka kujya kwa kanguka basi kuko groupe nimba turi nka groupe zingahe zo tukahana naka iyi link rero tuyikorere ko pam mu ijoro rimwe miliyoni 7 zikaba ziroye ko mu Burundi gusa ibaze ntihatwashika abatanzania abanyarwanda bande kuduza umuziki ndundi bica hehe inzira yo kuduza umuziki ndundi iri ngaha nyene hagacira umufana hanyuma murabe yuko bya bindi byose mamwe mwifuza yuko muziki ugera kure hanze y'igihugu canke yuko umuririmbyi w'umurundi ashikana ivyangombwa kugira ngo gaburirwe n'umuziki ndundi murabe ko bidashoboka na cyane Mr. Zuka jereka ndagushimire bro murakoze cyane n'ubundi umunsi twagutumire zo guhamagara uzonyita cyane gose ndahari nzokwama naje muri bwa bumwe nyene kabisa. Bakunzi basenga Media TV agenda wa muntu wanyu yitwa Loise the Sniper nabangerageza kugira ngo mubenye ibigiye bitandukanye niyo mpamvu ntacyo ntazokora kugira ngo mwishime ntacyo ntazokora kugira ngo ibintu byose bananye bigenda neza. So rero ndabashimira kuba mukurikirana umunsi ku munsi ndashima kuba mubana nanje mubana natwe kuri Senga Media TV ni iby'agaciro kuri twebwe niyo mpamvu Imana ibaduhezagirire cyane. Ciao ciao.